ngiye kuri Sami uwo munsi acarama audience vyihuse nasanze ari hantu hafi nyene ahantu hari akabare hafi yahomba sinzi ko baravuye nk'iwabo kuko iwabo ni hafi yaho naba kandi bita kumubone ndamusangaho murundi yaranyifashe neza aranyakira kweri turasangira ifana aranyemerera nta kintu cy'umurengera yigeze asaba ni kwa kundi nyene uvuga ati reka ngurire ifanta umushefa mpaye umwanya amaranyakira nukuri nabyishimiye cyane kandi niyo mpamvu ituma nshobora kuguma mpagaciro ibikorwa vyiwe nawe ndamuha agaciro kuko aho yankuye naho ngeze hariho intambwe ikomeye cyane sindashika ariko aho ngeze ndabikesha Mr. Sami Imana izomfashe kumuhemukira. Yes, bakunzi bacu bakunzi ba Blessing Talk TV ndi wa wundi nyene kakade nyene bya bindi nyene hande nyene kuri Blessing Talk TV nange ndabise kana subscribe shana comment narabasizanye ko nzandabaza amakuru ashushe amakuru ari update amakuru ataramenya nabandi yes gato karakura nababwiye neza ariko nzandabaza impano zikeze shasha ariko no ngasimbira mu master bage bakomakomeye abacteur abactrice bo muri industry yacu jeje ikina filme cyangwa se industry y'umuziki uno munsi tukaba twishikiye aho bari kwarakina filme tukaba tarusakajo ko kuyagana uyu mukobwa umactrice cyangwa se umukobwa w'icamamare muri industry ya filme ngaha mu Burundi kazi tubona yuko ameze neza Burundi kazi tubona yuko ivyo bipanze ku murongo yes nzonda tumuvuga byinshi kuri we cyangwa se tuvuge menshi kuri we ariko byinshi reka banze kwanza twidonzore kaze Babuza twagote iyi nani TV to Blessing Talk TV Blessing Talk TV Sali bakunzi ba Blessing Talk TV wandu kubihana ni Blessing TikTok TV ni Talk nice TikTok nice TikTok bakunzi ba Blessing TikTok TV ngo ni TikTok ariko ndabaramukije cyane nkuko byamanye Anitha Jedidia mazina y'abavyeyi nitwa Kubyimana Jedidia mazina nahawe n'akazi ka filme Anitha jeje mayo nyene ndabakunda cyane mu vyibuge yes mwumvise neza yuko abakunda cyane Anitha abantu maze kubona filme ziwe muraza mukumubona gutora iryo zina hano yarikuye mu iyo film yes igini gisigaye Anitha none ko tabasanze mukubona kina filme na Mr. Sami iyi filme ivuga ibijanye n'iki cyangwa se ivuga ijereke iki ifilme nanje ubwanje sindayitahura ariko reka turindire igikorwa kizosohoka ariko niyo muriko murakoresha ama script kenshi bivaye n'uburyo tukina gasanga ari bibanza bimwe tugana turakuramwo ntushaka gutahura kurakina kenshi uza kubitahura iyo film ubona igeze hagati none umunsi turi ku munsi wa novuga ko wa kabiri urugendo ruracyari rurerure ntiturabitahura vra ugerageje kuraba gusa hariyo amascenario amwamwe wagiye urayikinamo ayo mascenario amwamwe wagiye urayikinamo ubona afite iyahe message ifilme kuri kurayira ko ciko nayo mascenario wagiye urakina niyahe message yoba ifite ku bantu message yo guhanura ku bavyeyi iri muri kote yose iri muri kote y'abavyeyi iri muri kote y'ugwaruka iri muri kote donc y'abantu bose mu buryo bwo guhanura yes ko tumva urumva kandi se ifilme nyinshi turamaze kuzibona hariyo filme wakinanye na Sabasi yitwa Ndahazi iyo filme ni kubera ikimwe ni kubera iyo filme wagiye wifata role nyabaki iyo filme yari ifite message nyabaki iyo filme nicyo cyatumye wumva yuko woyishimira yishimye sinawe kibazo mbajije ushatse kuvuga ikibazo mbajije ni kibazo kivuga ati iyi filme wakinye kuko turabonye neza yuko wayikinye donc wayikinye hari message runaka wa warayishimyemo message yarimwo
yari message nziza kuko abantu benshi bigira ko bazi ibintu byinshi bakigira abahinga mu bintu ariko batazi amaherezo y'ubuzima bwabo ko twebwe abantu tumenya ko ubu ntituzi kazoza kacu kazoza ni banga ry'Imana biragora rero yumva ndahazi bashatse kwigisha yuko hariho abantu bigira abahinga cyane ariko amaherezo yabo akaba mabi. Okay, Anitha ni ryari watangiye gukina filme? Tangiye gukina filme 2021. Icyo gihe nta kuva cyangwa gukina filme gushika ubu nta kintu yawe uragira ku ruhande rwawe? Oya, ariko vuba cyane. Ukina kwa Mr. Sami niyahe impamvu yumva yuko kugeza umwanya nene so wumva ukumva ugishashaya kugoma ushaka gukina na Sami kugira ngo niyahe impamvu ituma wumva nyene? Impamvu ituma numva shasha canke nkundira ibikorwa bya Mr. Sami. Icambere Sami niwe muvyeyi novuga yanyakiriye muri industry. Ego siho natanguriye ariko aho natanguriye byari ibintu novuga ko ataho byari bwashike cyane kandi atamwanya muremure nari bwabihe ngo ndabihe ikibanza gikomeye cyane mugabo uko byagenze buke harigeze igihe numva ko no bihagarika bivanye nuko iyo YouTube nako ndakinirako nyeneyo yarabihagaritse ariko nce ndavuga ati ibintu byo mbona no bireka ariko nararonse inshuti zanteye intege hama barambara tica kuri Mr. Sami naho nakunda kurikina filme yabo itakanyana hama namanje ndaca kundi muntu nko kwigwa ndavuga aranyandika ambye ati kugira ndakwinjize nkeneye amafaranga ya naya ndari bamuvuga amafaranga ntayo noshobora kuronka kuko nari umunyeshuri ciye kuri Sami uwo munsi acarama audience vyihuse nasanze ari hantu hafi nyene ahantu hari akabare hafi ya homba sinzi ko baravuye nk'iwabo kuko iwabo ni hafi yaho naba kandi bita kumubone ca ndamusangaho murundi yaranyifashe neza aranyakira kweri turasangira ifana aranyemerera nta kintu cy'umurengera yigeze asaba ni kwa kundi nyene uvuga ati reka ngurire ifanta umushefa mpaye umwanya amaranyakira nukuri nabyishimiye cyane kandi niyo mpamvu ituma nshobora kuguma mpagaciro ibikorwa vyiwe nawe ndamuha agaciro kuko aho yankuye naho ngeze hariho intambwe ikomeye cyane sindashika ariko aho ngeze ndabikesha Mr. Sami Imana izomfashe kumuhemukira. Yes, none kwa Mr. Sami ndumva yuko watanga gukina filme guhera mu 2020 kwa Mr. Sami. Okay, kwa Mr. Sami warigeze ubwiraho story gutanga story ya filme hari udufilme twakina tugufi iyo turi mu mashutingi akarikubwira ati gerageza nawe genda mukore tukagenda tugakora udumetrage duto niyahe filme wowe warigeze gukina yoba ijanye n'ubuzima bwawe? Filme ijanye n'ubuzima bwanjye umvikoze ubuzima bwawe? Natanze agasije kajanye n'ubuzima bw'undi muntu. Ndumva neza yuko ibintu ari good none nabiza kada subscribe share na comment none ko tumva kenshi gihe ndiko ndaraba muri industry ndakunda kubona iyo abakenyi ba filme bamaze kugira icyo bita izina ide kugira nk'izina nk'iryo ryo ufite ubu Anitha barashobora kuba bakubita mu bijanye no kuririmba bakaca basani ngo bakajenana bakunzi ba filime ndende bakunzi ba Anitha bakunzi bakinyi bose muri rusange nukuri je mumba bari sinzi kuririmba nta gifise ryo kuvuga ngo ndiko ndagenda gusohora indirimbo ariko nyene muri eglise ndaririmba nyene dukora sinkakubitamwo ashimira Imana nta bindi byo kuvuga ngo nje muri studio n'ukuri ntabyo noshobora. None Anitha ndumva umaze igihe kirekire ukina filme uri muri industry ya filme none ko tamatumva abavyeyi bamwe iyo babonye umwana wabo agiye mu bintu bya filme baca mukomora ati va muri ibyo bintu by'ubusutu va muri ibyo bintu bidafise akamaro acha kumukobwa acagiye muri bintu byo gukina filme tubona amakribe avuga ati ngo gukina amakomedi
umwana wacu arononekaye ariko tukabona bamwe bayikomyamo kandi abantu bamwe babitagatamo niyahe impanuro cisha kuri Blessing Talk TV shikira abo bavyeyi abavyeyi bivana n'ukuntu bakira ibintu jewe mu wanje bivanye n'ukuntu nakuze amanura mba hafi mu wanje novuga ko nomushimira kwanza ubwa mbere mama aho urinda gushimira imbere ya kamera kuko arankurikirana cyane no mu biganiro arankurikirana mu mafilme nkora icyambere bivana n'umuvyeyi ubwe yakiramwe ibintu bivana n'ibiganiro mwagiraniye n'umuvyeyi uri mu bigero vyawe mu gukura kwawe kuko hari abavyeyi usanga bataganira n'abana babo jewe mama wanje yarashigikiye kuva mu ntango y'ibi bintu nigeze yanyereka ko aranciye intege canke iki en plus maze kwinjira muri Mr Sami nkaho byararushirijeho kuko ubu n'amariki ya filme usanga ari kuri statut yiwe aradufasha partage ibintu nk'ivyo ariko papa yanciye intege papa ari mu bantu nyene batavyishimiye ariko tumanze twibuke neza yuko mu rugendo rw'ubuzima hatabayemo abantu baguca intege nta bintu vyawe byoba bizoshika ariko kandi iyo uri kuracibwa n'intege nabo guteye intege ahubwo nivyo bituma ugira intege cyane kuko umuvyeyi wawe ariko araguca intege sico kimwe n'umunyagahinga hama ku bavyeyi mubona yuko kwinjira muri cinema canke mu bintu vya industry muri make umwana umengo arapfuye mu mutwe yarabaye ikintu ebana sinzi muri henda cyane kuko no mu buzima busanzwe hariho abana batinjiye muri filme usanga umuvyeyi ariko aridoga ndaruhiye hejuru era umwana wanje arandiye era abandi bana bo kwanaka nyene bakidoga ariko atari uko bari muri cinema kandi ugasanga ari muri za ngeso bagira nte batuvuga ko twebwe muri cinema rero ingeso si filme si umumotari si umusoda ni ingeso iri mu muntu apana byo kuvuga ngo abantu bakora abuza ubu n'ubu ngo ntibashoboka barashoboka bivana n'umuntu wariwe bivana n'ukuntu yakuze bivana n'ingeso afise apana kuvuga ngo nakazi meze sana kutanga impanuro ku bavyeyi none Anitha kugeza umwanya wose ndabona yuko ibintu bimeze neza kwa Mr Sabi turashima Imana none niyahe intamba migura muri 2020 wagiye urahura nayo mu buzima bujanye no gukina film umva umengo intamba umve ndabivuyemwo kubera iki kintu cyumve intambamye consequence wagiye urahura nayo intambamye nyene twahuye nazo nizo zaduteye intege hari abantu baduca intege bakatwereka ko ibyo bintu ataho bishika mu Burundi ngo ntibihemba nta mafaranga ndiko ndabona ya hatari yotuma ibyo bintu mubikora mbwirante ariko uri kuraraba nibaza yuko umuntu wese arafise mu buzima ingene arondera amafaranga kuko uko kuntu ariko barakwereka ko ataho bizoshika nivyo bigutera intege kuko uraraba kwanza iyo wavuye cyangwa uraraba abandi babikora ukavuga ati none bajya basi byagenze buri kangerageza intambamye twahuye nazo batwereka yuko ibintu byashataho bizoshika bakatwereka ko mu Burundi bidahemba kandi kuja mu mwuga uzi ko atamahero uronka banduko biragoye cyane biragoye ariko byose ni kugerageza kugerageza kuko tuvuze ngo tuze turinjira mu bintu bihita biduha umusaruro uboneka byihuse tutabanje gupasiyamba ntaho twoshika nta nivyo twokora nubatse ndiho hariyo benshi bagira bamaze kugusaba nimero ntavyo tuzi okay ndibaza neza none uri umunyeshuri ko taruba Sindi umunyeshuri narahejeje secondaire umve ariko ndenderera mu tundi tuntu nyene two mu buzima busanzwe filme n'utundi tuntu nkora quelque part ayindi umve inyuma yaho umve waragiye umve mu bujanye umve ukimva muri 2020 umve wari kiri umunyeshuri 2020 nahejeje 2023 none byarakorohera gucanga filme hamwe n'ishuri ahubwo nihenze natanguye 2022 2022 niho natanguye ucuza 2023 ncamiza 2023 umva uwo mwaka umwe wamaze wiga kandi ujya mu bintu bya filme byarakoroheye cyane kubera bari babizi ko harimwe abanyeshuri kuko abanyeshuri yari jewe yari uwo bita Kevin hari n'abari kuri university witwa bita Jamari n'uwo bita Rukundo abo bari abantu twari mu bintu by'ishuri cyane umva hari baba bari ku ishuri iyo rero dufise umwanya w'ishuri nka jewe na Kevin
baba bazi ko hariho iminsi tuba turi ku ishuri. Hari igihe byashika ugasanga iyo bagukeneye cyane uravuye ku ishuri urahinduye impuzu hama saa 9 uragiye gukina isene zawe namba ari zingahe baguteguriye ubuzima bukabandanya. Ndumva neza yuko urugendo rwabaye rurerure. None Anitha nihe wumva ushaka gushika? Aho ushaka gushika? Hari inzahururi. Aho nshaka gushika burya rero ni kuri. Kuri ariko byose ndabifashijeho n'Imana. Bizogenda neza. Ndi kumwe n'Imana bizoshoboka. Reka dukore. Bizogenda neza muri make. Kuko aho dushaka gushika n'ubuze ngo dushaka gushika hariya na hariya. Hari igihe washika cyane ugasanga ahubwo rero bari kubana ndagutwenga. Jewe aho nshaka gushika nibanga ryanje n'Imana. Nibanga giye n'Imana n'ijureko. Ariko umva nifike kuri. Nashaka gushika ndumva neza ko hari ahantu runaka agomba gushika filme. Tufike mbali tu. Bakunzi bacu ba Blessing Talk TV. Ndumva yuko ibintu bimeze neza, twahuye n'umutumire wacu kandi neza yanatwakiriye neza. Abariko baradukurikirana mwese guhera kubona gushaka koherezo ndiko ndabatera big up sana. Yari journalist is official n'umutumire wacu Anitha. Muramuze kuma mu mafilme menshi muri Kundo TV arigeze wakinira. Niho nakiniye nyene. Niho banyakiririye. Muri Kundo TV ubu akaba yaraga bari kumwe kandi no kwa Mr Sami official aho hose nta mugena muraronderera ibikorwa jiwe inyuma cameraman turi kumwe na Fisto TMT ngenda bitsa ukanda subscribe share na comment. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.